Nkuko muriko murabibona kuri ako ka video ndetse no kuri ayo masanamu, murabona neza yuko hari kwipfuba ry'umwana w'imfura wa Estime na Gigi. Uyo mwana nawe akaba atari bwave mu nda ya mama wiwe ku munsi wa nyawo, kuko uyu mwana yari yavutse atageze, hama Imana iciramuhamagara. Murabandanya mukurikirana ako ka video, murabona neza yuko Dani wo muri Mario na wene yari yishikiye kwipfuba ry'ico kibondo, rwifuba ry'uyo mumarayika. Murabona neza yuko Estime hari atamahoro afise, murabona neza yuko Estime ataryohewe na gatoyi, amarira ari umurengera. Ayandi makuru twashoboye kuronka nuko Estime atigeze ava aho hantu bapfubiye ico kibondo ciwe c'imfura, bisigura ko ariho yaraye. Ivyo navyo akaba ari vyaje bigaragaza akababaro n'agahinda n'akabonge yagize mu kubura umwana wiwe wa Estime n'umugore wiwe bahejeje kubura ikibondo cabo ca mbere mu mateka yabo. Ayo makuru tukimara kuyamenya, nta kindi twavuye dukora, twace tuvuga duti reka turabe ko twoyashikiriza abantu basanzwe badukurikirana kugira nabone bashobore kumenya ayo makuru, kuko ibintu vyo muri iki gihe twasanze umengo biragoye cyane. Abantu benshi bari bazi urukundo rwa Estime na Gigi, ariko ntibari bazi neza Estime, ntibari bazi neza na Gigi. Estime numwe mu bacteur bakinya amafilme menshi kandi yabaye na hit cyane, kandi numwe mu bacteur bakunzwe cyane mu mafilme agiye atandukanye yagiye aragaragaramo. Akarorero yaragaragaye muri filme yitwa Mario, aho abenshi bamukunze cyane kuko ari mu bantu batuma Mario ikundwa cyane kandi igakurikiranwa cyane. Estime yaragaragaye muri filme yitwa Umupfakazi. Estime yaragaragaye muri filme My Life Story ya Alvera Muhimbare, aragaragara muri filme yitwa Ubuzima, aragaragara muri filme yitwa Soro. Izo zose ni filme zatumye abantu bose, abarundi ndetse n'abatarabarundi, bamenya neza Estime, kuko ahanini Estime na Hole yakina abantu bose baremeranya yuko avyitwaramwo neza cyane. Barabona neza yuko Estime abishoboye cyane, kuko igikorwa bamuhereza yaragikora neza cyane cyane nka Hole y'ubugome yakunda gukora cyane. Abantu benshi bararyoherwa cyane uburyo ayikora, mu gihe we no mu buzima busanzwe ari umusore atekereje cyane, ari umusore atuje cyane. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abantu bamuzi neza Estime, uburyo abayemwo mu buzima bwiwe, mu buzima busanzwe. Umufasha wiwe nubwo batari bwarushinge babishira hagaragara neza cyane imbere y'abantu n'Imana, Gigi abenshi baramuzi kuko ku maposta agiye atandukanye baramubonye Gigi, aho batemeye kunyegeza urukundo rwabo, barushize ahagaragara. Ndetse n'abenshi bakimara kubona iyo couple yabo ya Estime na Gigi, barashimagije, barakenguruka, baravuga bati ino couple ishobora kuba ari couple imwe nziza mu bantu bo baberanye ngaha mu Burundi. Ivyo bikaba vyaje mu gihe abakinyi b'amareresi benshi badakunze gushira hagaragara abakunzi babo, aho abenshi batigera bapostinga abakunzi babo ngo berekane couple yabo uburyo imeze. Ariko Estime ivyo vyose n'umusheri wiwe baravyirengagije, barashira hagaragara urukundo rwabo. Nkuko muriko murabibona kuri ako ka video ndetse no kuri ayo masanamu, murabona neza yuko hari kwipfuba ry'umwana w'imfura wa Estime na Gigi.
uyu mwana nawe akaba atari bwave mu nda ya mama wiwe ku munsi wa nyawo, kuko uyu mwana yari yavutse atageze, hama Imana iciramuhamagara. Murabandanya mukurikirana ako ka video, murabona neza yuko Dani wo muri Mario na wene yari yishikiye kwifuba ry'ico kibondo, kwifuba ry'uyo mumarayika. Murabona neza yuko Estime hari atamahoro afise, murabona neza yuko Estime ataryohewe na gatoyi, amarira ari umurengera. Ayandi makuru twashoboye kuronka nuko Estime atigeze ava aho hantu bapfubiye ico kibondo ciwe c'imfura, bisigura ko ariho yaraye. Ivyo navyo akaba ari vyaje bigaragaza akababaro n'agahinda n'akabonge yagize mu kubura umwana wiwe wa mbere. Murazi neza yuko umwana w'imfura babaje cyane, umwana w'imfura araryoshe cyane iyo yagukundiye agakura, kuko abenshi muri twebwe turabavyeyi turazi neza yuko umwana w'imfura ari we mwana aryoha cyane, ari we mwana aronka uburezi buryoshe cyane, kuko abavyeyi baba bakimuhabukiye cyane. Ayo makuru ahanini twayahawe na Gigi, wewe yashoboye kuvuga ati reka menyeshe inshuti n'abagenzi ba hafi bamenye neza yuko ndi mu bihe bitoroshe cyane. Mu gihe Estime wewe na telefone yiwe gushika kuri no saha tutaramutora, ariko uko biri kose ubu butumwa buramushikira, ndetse n'abariko baradukurikirana barashobora gutanga ubutumwa na wene ejo canke hirya ejo akabibona akavuga ati ndafise abantu, ivyo dukora ntidutamba twirorera, turafise abantu badushigikira mu bikorwa dukora, ndetse bakanadushigikira no mu buzima busanzwe, mu marushwa no mu munezero bakaba bari hafi yanje. Ikinyamakuru Koresha Umwanya Media ntikigiye guhagararira ngaha gusa, kigiye gushira mu ngiro ivyo cemeranije n'abagikurikirana mu kutidacika intege no kuticara mu kurondera amakuru abantu baba bakeneye kumenya. Tugiye kugira ibishoboka vyose turondere Estime niyo mufasha wiwe kugira mwumve vyinshi kuri bo, kuko nabone barafise ico bobashikiriza nk'abakunzi banyu. Inyuma y'ivyo vyose abantu benshi babahaye pole, haba mu nzira izi canke ziriya. Akarorero ka hafi ni audio yashoboye kurungikwa na Stone, irungikiwe Estime, ariko ari muri rusangi ibasha gushikirana Gigi umufasha wiwe. Tega amatwi mwumviriza amajambo Stone yashoboye gushikiriza Gigi na Estime mu minsi mibi bagiye kubamwo. Vipi mzee baba, vipi Estime, ni sawa muta, umeze neza? Kanizere yuko umeze fresh, genda meze neza cyane. Ya umwana numvise vyabaye muta, numvise vyabaye kurujya mwana wawe. Pole sana bro, pole sana kabisa. Ndabizi neza ko ari umufite imipango myinshi. Ndibuka last time man igihe duherukana turiko turakora tize, ndakubwira felicitation man, numvise juste nyene ko vuba ugiye kuronka umwana. Rero byishimiye byatari, ukavuga neza, uvuga yuko ugiye gukora cyane nyene, ukore cyane, yani umwaka nyene baguhitemwo nk'umukinyi w'umwaka. Rero ngaca mvuga ati man babitwika sani bazinza gufisa umwana, hamugaca ugenda nyene ajya kuri stage baguhamagaye ufise umwana mu maboko nyene biba bitwika byatari. Nyene warumaze kumpangira imipango myinshi man, ibyo byagaragaza jitse nyene kuri umuvyeyi mwiza. Ukuri pole sana man ku ruhombo, gusa uko biri kose uyu mwana ni wabaye umunyamahirwe makeya, kuko atagize amahirwe yo kuzobasha kubona urukundo papa wiwe yamukunda canke imipango se wiwe yari yaramupangiye. Pole sana mtama. Nenda Gigi umbwire pole, mwihangane, nyenda bemera urabizi, nyene kabuna bijwa man, nyene ko je nigera mbingyajya ni bino I mean it. Pole sana, pole.
pole muta bivuye ku mutima kabisa ya nyene mana aho kaci nyene azoca uwundi tu inshallah mwetu mukomeze gukomera nyene arikirimo nizeza iyo abantu babuze nivyo biraduhombya ariko nibigomba guca bidutuma twibagira abo tugomba kuba turibo you see keep working hard bro nyene ukomeze gukora cyane nyene inshallah nyene juzoronka nyene uwundi nyene akwiriye urukundo rwawe uwundi nyene akwiriye nyene gise ukwita ukwiye kuzomwitaho nyene kada bzinane bro uko bizogenda fresh sana yap nyene bro Aristone ya nyene awandele ku mugoroba turaza kubazukira bro turaza kubazukira ahubwo umbwira ati ni hehe kiriyo kizakubera nyene twabonye amapika nyene twakabaye twashitse mwamani mu guhamba kabisa twakabaye twahari man tugo nyene tugufata ku rutugu bate genda vyizera neza yuko ukomeye mutama ndizera neza juste nyene yuko uri super B yeah peace bro. Abakunzi bakoresha umwanya media murahejeje kumviriza amajambo Stone yashoboye kurungikira Gigi hamwe na Estime. Muba muzi neza Stone, murazi neza yuko atari kubura akababaro kuko murazi neza yuko asanzwe ari muri ico gisata ca film abo izo nshuti ziwe zisanzwe na zone zirimwo. Reka twongere kandi duhoze umuryango wabuze tunizera neza yuko ico kibondo atacaha cari camaze kugira ahubwo na hacu gutegura inzira zacu. Ico kibondo coco kiragiye kuruhuka amahoro, kiragiye mu bwami bw'Imana atacamira, ariko twebwe dusigaye dusigayeho turiko twitunganya gute, turiko twitegura gute. Turabakunda cyane. Iyi ni Koresha Umwanya Media.